11 hamba tugaruke ku nkino zikomakomeye zigiye kuba muri Premier League kuri no journée ya 11 ku munsi wa 8:30 umugwi wa Tottenham Hotspur uzoba wakira umugwi wande wa Manchester United mazibisi uvyitwamo neza. West Ham cha 11 wakira umugwi wa Burnley, hama Everton uzokwakira umugwi wa Fulham. Sunderland imazimisi vyitwamo neza izoba yakira umugwi wa Arsenal igihe cy'isaha 1:30 aho ni ku munsi wa 6. Hama isaha 4 umugwi wa Chelsea wakira umugwi wa Wolverhampton. Ku munsi w'Imana Nottingham Forest izokwakira umugwi wa Brighton and Hove Albion. Brentford nayo isaha 10 nyene yakira umugwi wa Newcastle. Aston Villa isaha 10 nyene yakira umugwi wa Bournemouth. Hama Manchester City isaha 12:30 yakire umugwi wa Liverpool. Katugarukere ku rukino rwo ku munsi we isaha 8:30 umugwi wa Tottenham Hotspur ubona yuko nawone utameze nabi muri kino gihe uzowakira umugwi wa Manchester United. Ubona yuko nawo umaze igihe uvyitwaramo neza. Tottenham runo mwanya uri mu kibanza cya 6, Manchester United mu 18. Ive kuri no match uyibona gute? Amahigo turabona yuko bigoye kuyatanga, ariko izi equipe nyene zegeranye Manchester United irashobora kuza kuri za seri kuragira nubwo match yerutse batavyitwamo neza bakaza bakavuga ati turagarutse. Uvuze ijambo ryiza, kugaruka kuyoba batitwaye neza. Uri iyi match irashobora kuzotuma ba regret ijya match bakina na Nottingham Forest. Iriya match kiki paraporo y'ibihe Nottingham yari mazimwe iminsi yari match yo gutsinda. Hari kintu ngoma ngaruke ko kiraza kungaruka kuri no match. Ejo bundi nayi kumwe no mugenzi wanje Abdul, ari kumwe n'uwundi mugenzi nyene yitwa Fisto, dushikira ku match ya Liverpool nande na Real Madrid. Ndiko ndababwira nti mu bisanzwe Real Madrid na Liverpool iyo zakinye urumva kiki ni class imwe kandi class ya mbere. Madrid ni class, Liverpool ni class. Siko class européenne nyene urumva. Nayo mpamvu na Alonso aba yaraje bakina akayita ngo ni classico y'Iburaya. Ikintu cari gihari yava match cyatuma tubona ko Real Madrid iri favori kurusha Liverpool, nuko urabi yo migwi ukabona ico barutana ni forme du moment. Liverpool kuva champion itanguye mu bibazo byinshi twagiye dusigura ibyabitumye ivyo uri Arne Slot yagiye ahindagura mu buryo bwo kina paraporo y'abakenye yaguze. Liverpool yari yatakaje ico bita forme. Ariko nturi bufate equipe iheruka igikombe cha Champions League muri 2000 combien? Muri 2019 Premier League 2020 iyindi Premier League mu mwaka uheze iguru kimeze kuriya ikakugwamwe mu Champions League n'ugiye gutwara igikombe buri urabigaruka kukavuga ngo Liverpool ngo ntiyazize ubusa ngo ucuvuga ngo iyo equipe ngo yatakaje classe kubera ko forme zidahari. Classe bihari nukuvuga rero iyo ufise classe ni ikintu gikomeye cyane. Reka ndaguha akarorero uranko muri basketball ngahi wacu n'abatwumviza ni benshi. Equipe nka Kerne, equipe nka New Star batakaje class. Sinzi ko vyumva batakaje class. Hari equipe ushobora kuraba ukavuga uti dufate nka Tigers. Uno mwaka batakaje forme kuko kuba bari classe muri zine mu mwaka uheze nuko mfasha karayo ka sezimwe mugabo classe ni consistency. Ni kintu kiri gifise guhozako kimaze igihe. Rero forme nico Liverpool yari ibuze. Mugiye ufise classe forme ishobora kugaruka umwanya n'umwanya. Kuko iyo umuntu avuze ikintu ngo ndi muri me forme nukuvuga uri mu biye bidamenyerewe.
kuri wewe ibi bitari vyiza ibihe bitari vyiza mugabo vy'igihe gito vy'akanya gato Liverpool rero impamvu wabonye ikosora akantu gato igaca yongera ikintu ciza kibaye muri match kiri tactique gatsinda Real Madrid nubwo bidasika ko Madrid yabaye mbi nuko classe yayo yari hari ahubwo bagaruye forme ni yagarutse akoreye karakarore reka nigaruke kuri Manchester United iyo ufise match nk'iyi ya Tottenham ugenda ku kibuga ca Tottenham mba mfise impuhwe nyinshi cyane cha za Manchester United impuhwe zifatiye kuki iyi Manchester United yagaruye forme mugabo classe yo impingira cari ndende yaratakaje d'une part classe muri no miss yari en forme niyo mpamvu habaye resultat za turi wa match no kunganya iryo rimwe mugabo ndakubwije ukuri kiki kunganya na Nottingham impamvu nagise ikosa rikomeye utsinzwe na Tottenham ucusubira muri vya bihe bibi ya krizi bigarutse kuko wari kubera ko duharura match zitatu tukazitiranya na forme muga Manchester iracari kure cyane yo kugarura ico bita classe yayo iracari kure sinzi kucumva classe rero ni kintu kibizi cuyu mugo ni kintu gikomeye cyane kuko uno munsi Manchester United twaye tumaze imisi dufise ivyiza tuyivuga kubera resultat zisa n'izimeze neza noneho tukavuga tuti ibandanije kubizoba biriko biraza neza mugabo ndakubwije ukuri kiki wazitsinzwe na Tottenham tuyisubizako ya majambo twari tumaze igihe tuyivuga amwe yamara igihe tuyivuga isubira kuba equipe crise umumenyereza asubira kuba bamudutako urasubira kugenda mu bakinyi ukasuye ukavuga ibi nibi kandi mbyukuri mu misi heze hari ibintu vyiza byari bitakuvugwako rero ico bita class ndacinsistako Manchester kiracari kure yayo gose yego kuba imaze imyaka myinshi yaragitakaje gutakaza classe rero utakaza gukora ico wari usanzwe utakaza ikibanza wabarizwa aho wahora ubarizwa nka Manchester United si ukibarizwa none bimaze igihe uba watakaje ikintu bita class ni nka kumwe kiki muri limitere canke kuri societe yose iyo utaye carte sim inyuma y'indwo uragenda ugatanga ya nimero kagira mugabe iyo umaze imyaka 2 ya carte sim utayigize barayihuyundi sinzi kuvyumva nico rero nariko ndagomba gutahuza abantu kijanye na class Manchester imyaka ibimaze itakora ibintu nka Manchester izina kuko nturi buyitandukanye n'ibikombe nturi buyigira ikipe ya mbere ifise ibikombe byinshi vya Premier nturi buyikure koko mu mateka ari mu migwi myiza yitwaye neza ku mugabane wa Burayi ariko ibigihe biba bimaze tutabibona baba batakaje class rero bisaba kugira rero je kubona banganije na Nottingham bagaca bakwa ku match nk'iyi ya Tottenham nivyo muri Premier biragoye kuko ina journée zitatu urumva journée zitatu hataraboneka uwo munganya nguvu nubundi mushwago kino kwa mutse nshaka ko biragoye mbona Manchester tari gihe ciza vraiment cuko bari kubabaza nkuno musi Manchester yakaba yakubise ntuze Nottingham uno munsi yotsindwa ntaco yari excuse ariko bagiye guhura na Tottenham ni nziza noneho nayo nyene yifitisha bugoheruka gutsindwa na Chelsea kuko mu ndwe heze yatsinzwe na Chelsea ariko nyene tuvuge yuko imatch zitatu bari bamaze imisi bitwaramwe neza Manchester zari forme kumbure harakantu batsitaye ko ku match ya Nottingham iyo forme irashobora kubafasha no ku munsi wejo nibo rero bagiye kubanziriza journée iyo nyota bazoba bambere kuyideliveringa kuyisuka ngaho ariko ico bari bamaze imisi batwereka nuko je naraba iyi match nayibonye kuva ryari nayibonye kuva hirya yejo kwari izoba saa 8 ari ukuntu nyene uraba imanza ufise ugaca ubanza kuraba na calendrier ya match niyo nagiye kubona iyi match ya Tottenham ni match Manchester United naco kurundi ruhande itsinze kiki bimwe twari dutangwe kuyihayagiza tuzogaruka lendi twongera kayandi majambo twayibiki ni match nziza rero Tottenham ni mu adversaire mwiza none ikindi kigiye
hano Tottenham izozivuga ngo naratsinzwe muri weekend hetse singomba gusubira gutsindwa ariko kiki wibuka ko yari finale ya Europa. Yes. Manchester yatakaje kandi bakakubwira yuko mu mwaka uheze Manchester United itakaza ino finale yari yafashe ingufu zayo zose z'umwaka uheze, vyanse muri ligi, ibikombe byose by'indani byaratwankiye, tugomba dushira ingufu zacu zose kuko ntiyigeze itsindwa muri Europa League, ntigeze itsindwa Sofia final kandi baranayidominye buriya bararushije Tottenham. Bakubwira ko Amorim n'ivyo yasanze mu nzira vyanse kwava muri uriya mwanya wa 13 bari bashize ingufu zabo zose ko baje muri Champions League, kuko iyo batwaye igikombe baza muri Champions League. Iyi Tottenham baranakurikirana, imwe yari ya 16 indi ya 15 urumva. Rero iyi nimigwi yari isangiye ibihe mu mwaka uhetse, uno munsi ushobora kuvuga ngo ntibameze neza cyane, muga haraho bavuye, haraho bari uno munsi. Ariko Tottenham yo ikabarusha ko kantu kuko kiriya gihe yitsindiye n'igikombe. Ugiye utwaye igikombe yabire mu rutsi, iri no muri Champions League, iri mu migwi 5 yubashwe mu Bwongereza, haraka avance bafise muri United. Vengeance cyangwa revanche izoba imeze gute? Ku ruhande rwa United, Tottenham kuba warashoboye gutwara United igikombe, urabisubiramwo, uzobisubiramwo ku munsi wejo. Iyo ni question mark, muga iyi ni match kuri izi equipe zibiri ifise kinini cyane siguye. Uravye amanota barayanganya 17 nubu, urumva nabantu bakundana gose ariko umwe n'uwa gatandatu yundi n'umunani. Ariko Yves ngarutse ku kino vuga, hariho ibintu bikunze gushika ariko birakunze gukora nuko bidakunze gukora. Tottenham muri Champions League ivuye gutsinda FC Copenhagen yorohewe bitsindo bine ku busa, iraje isanze Manchester United yo irapowesheje, nta competition imwe irimo kuri cakini cy'ama match menshi. Ndashobora kwitiza cyitwa fatigue, abandi barapowesheje. Manchester United iri kwiragaruka n'abakinyi, uyu mukinyi w'inyuma wawe yaragarutse, uyu Lisandro Martinez n'abandi bari en forme, ba Mateus Cunha, uyu mukinyi Bryan Mbeumo ameze neza, ubona yuko yakoze iri kuratogwa. Eske urabona ico gishobora gutuma Thomas Frank atangazwa na Ruben Amorim kuri iyo difference ngo ati umwe avuye kwitanga muri match ya Champions League, uyundi yari yipowe yaragira ama entraînement agira ama tactique atandukanye? Ivyo birashobora gukora. Bon, akoko ni ka avantage Manchester United izobifise ku bantu bose ino saison, karakunda kwa avantage kubera ko kiki uburuhutse nyene. Iyo equipe iruhuki yindi iri kirakina biba bitandukanye. Tottenham yakinye n'umunsi mubi, ko Tottenham yakinye ryari kwa kabiri kwa gatatu, yakiye ku munsi wa kabiri. Yakinye ku munsi wa kabiri, aho gato yorashaka kuvuga gahe bararuhutse. Noneho ejo bazokina ku izuba rya saa 6 hari yasinze ko bari izuba muri kino gihe, azoba ari saa 5 mbere. Iyi match ya saa 5:30 mu Bwongereza. Urumva kwa Tottenham London akazuba karaboneka gusa hari ya ruguru Manchester niho biba bigoranye cyane. Mugo urumva ni match ya kare cyane, buri uzoyirabe ni match mu kibuga igitutu bukibona, igitutu cy'umuntu bukibona, igitutu bukibona n'izuba nyene ukabona ko atari rike. Rero kuri Tottenham kiki ako ka avantage ko Manchester takinye irakabafiseko, mugabo Jesse nkunda kugaha agaciro kanini. Sinkunda kugaha agaciro kanini kuri no professionalisme, kuko izo match barazimenyereye. Equipe itwara igikombe, equipe ikina yo mahiga iba yaranavyiteguriye buri ya Tottenham ku buryo bwa squad yayo. Buri ubuzi yuko ivyo uzoja kubikina. Nawe Tottenham nziza kuri FC cyane. Aba bahungu banoze bagzabi Simonze n'abakinyi biza cyane, ba Kulviski narabonye Kulusevski ameze neza, inyuma bitwa ba Spencer abakinyi. Warabonye igitsino ca Van de Ven avinyuma, Van de Ven urumva nk'icyo nikindi. Thomas Frank hari ahantu ubona ko hari agatushe nyene ubona ariko arashiramwo, hari akantu to baratoye kabese umumenyereza mwiza kabisa, hari akantu yavuye muri Brentford. Bona yuko kabisa yari yarayubatse no muri Brentford, na Brentford yari yarayubatse. Rero ni match ikomeye cyane gose. Tottenham Hotspur izokwakira umugwi wa Manchester United. Mbega Tottenham izoba izana ivyizi ivuga ati twebwe tuvuye gutsindwa na Chelsea muri Premier League, ariko tuvuye hariya gutsinda
Champions League umugwi wa FC Copenhagen 4-0 tuyisumbije, ariko Manchester United avuga ati twebwe twaranyere kuri Nottingham Forest, abantu bari batuzana ikizere. Ruben aravuga ati mbega cha kizere cyari cyaje ndashobora kukigarukana, ntawe ubizi, reka tubirindire ni ku munsi wejo isaha 8:30. Urundi rukino ni West Ham zo kira umugwi wa Burnley. West Ham yari maze kuba itameze neza, ariko iraza muri weekend iheze itsinda umugwi wa Newcastle ibitsina 3-1. Burnley nayo marazi ko yatsinzwe na Arsenal 2-0. Aha mbona yuko ababeti kabisa amahigo je hano ya West Ham kabisa. Bon, ni obligation bafise gutsinda match ya Burnley. Ni ekipe nziza ya Burnley, nabonye ari ekipe nziza buriya, ariko kandi ni ekipe yabasanze mu cicaro ca mbere uko biri kose. Ni ekipe yirukanye umumenyereza yanse, bazanye uno mugabo ntuzenya Nuno Espirito Santo ni wafise ekipe ya West Ham uko biri kose. Rero kiki Nuno Espirito Santo ntushobora gusigura ko watsinze Newcastle unanigwe na Burnley. Afise obligation yo gutsinda iyi match, afise itegeko ryo gutsinda iyi match. Ni match ndi mu nabafashe, nibaza ko West Ham ifise classement mbi, ikeneye some victories kugira ngo bashobore kugira kumererwa neza gatoya. Rero nibaza yuko hano tutarenze no kuyivuga ko byinshi. Ni match ya 17 ku munsi wejo. Nibaza yuko tana abantu benshi bazoba izobisamaje, kuko nkiyo Jesse no iraba mbona Everton na Fulham. Mugabo ico woyivuga ko coco West Ham uri muhira Turf Moor, utegezwa gutsinda Burnley. Yego, itegerezwa uko biri kose. Nuno Espirito Santo yaryohewe cyane gose mu gutsinda Newcastle, avuga ati reka ngaruke rero kuri Burnley yo bari kintu ciza, ariko aradugira ko inacho bamuzaniye gutsinda Jardo match nkizo. Uzokutwa na Chelsea, Liverpool, Arsenal, Nozenya City, mugabo pana gutakaza amanota kuri Burnley vuye mu cece ca kabiri. Yes, urundi rukino wa masanye ne Everton izoba yakira umugwi wa Fulham. Fulham waje utsinze worohe umugwi wa Wolverhampton kwa cyanyuma, ariko Everton uraza ati wewe Sunderland waragoye Chelsea, ariko twemera ibikunda banganya kibiko kindi. Everton ngambona amahigura yafise, ariko ntiyorohewe kuko na Fulham imeze neza. Nubwo Everton izoba iri wabo hariya Goodison Park, ni match toroshe, mbona yuko kuyiprotectinga ko igoye cyane gose. Nakamatch keza cyane. Fulham ni nziza, gusa zose zihuriye ku kintu kimwe. Zihuriye ku kintu cuko zikunda kugora imigwi ikomeye. Mugiyo zahuye zingana nyene zikora maja canke zahuye na ziri munaza gwabo nyene. Ico muri abantu bakuvuga ati gutsinana baratsinana kabisa. Ni match iba iryoshe. Iyindi match ni Sunderland izokwakira umugwi wa Arsenal isaha 1:30. Sunderland ivuye guhagarikwa na Everton, kandi Sunderland ubona yuko yari yayimaze iminsi ivyitwaramo neza, kuko yari mu kibanza ca gatatu. Mu nyuma Arsenal yoyo turazi yuko seri irimwo imaze kuba imeze neza. Kuri iyi match Sunderland Ive yatangaje Chelsea, itangaza benshi. Aha Sunderland iri muhira ivuye guhagarikwa n'uyu mugwi wa Everton. Kubgawe ibi nivyo Arsenal imeze neza. Iyi Sunderland nishora kuza ukabona yuko ivuga ati twahagaritswe na Everton turi muhira. Ni Sunderland ariko ivuga ati tubwirizwa gukosora. Burya umuntu nk'uyo ariko ari ikosora n'uyundi ari muri seri ibintu vyiza, ibi ntibikunze kuba bisanga bikoze ko mugwi uri mu bihe vyiza. Muri iyi migwi yitwa ko ari mito canke iyi twovuga ko yavuye mu cicaro ca kabiri, kuko na Sunderland yavuye mu cicaro ca kabiri. Sunderland iraziyoboye. Iri no muri zimwe yasanga aho zikunda gucreate ama surprise. Nikimenyamenya imwe mu ma surprise imaze ko yakura. Sunderland yakubise Chelsea. Acha iyi babaza. Ko Chelsea yatangurira igitsindo, Sunderland irazi kina bukebuke gushikira kigombora iranayitsinda. Iyo rero Sunderland ntushobora kuvuga ngo iragize ni ekipe y'ukuvuga ngo suzugure. Ngo si ekipe y'ugusuzugura mu gihe hari ama exploit imaze gukora. Nta na classement mbi bafise. Oya nabakane. Twa turabe hariya. Nawe ndabira rero nko ku mwanya wa kane
abantu baba bayiri inyuma ukuntu bangana n'abakane c'est vrai bafise inyuma yabo izo za Tottenham za Chelsea za United zose za Crystal Palace zibari inyuma umwanya wa kane n'umwanya mwiza kuko hagati yabe na Arsenal hari amanota ngahe deja reka tureke Arsenal ko kwirusha benshi muga hagati yabo na za City za kabiri bazirusha inota rimwe zo yonyene iyi yagize amahigwe mabi kuko City yaratsinze Liverpool kitsinda Aston Villa iyi nayo cihagakwa na Everton burya iyiza gutsinda we Everton yari kuba mu kubana ca kabiri nivyo ndakubwiye rero iyi ekipe ya Sunderland ni ekipe nziza yavuye mu cicaro ca kabiri ihagaze neza ifise abakinyi beza ba Granit Xhaka yazanye bari aba Simon Adingra ifise uriya munya Zimbabwe oya umunya Mozambique uriya Reinildo Mandava yahora muri Atletico Madrid uko yaguze abakinyi beza cyane deja abona na ba champion bafise niyo mentalite nyene de champion ni ekipe nziza cyane ariko kiki uko Sunderland banziza cyane Arsenal muri Arsenal mu abantu bose bariko barabaririmba bavuga bati muri ku gikombe baba hamayigwe yuko ba ku gikombe Arsenal nta kosa na rimwe ico forme za Sunderland ubwiza bwa Sunderland bwose naco Arsenal yosigura ivuze ngo yatakaje amanota kuri inde kuri Sunderland gusa ni match iri danger kuri kuvuga bategezwa kusirpasa kuyibona mu Sunderland bwayo ahubwo bakayibona nka equipe kuri june ya 11 iri ku mwanya wa kane iri muri Big 4 Big 4 naco rakizi ico gisigoye kubongereza Big 4 gisigoye imigwi ine myiza siko muka ine myiza muri Big 4 nkuno musi uvuze ngo ufate ine myiza equipe yose iri mu bihe byayo wibaza ko ine ibigifise niyo mpamvu mu Bwongereza bakubwira ngo bageze ahantu kiki bava muri Big 4 baje muri Big 6 yes kuko kera kidi Big 4 yari inde nani yari Arsenal Manchester Liverpool na Chelsea kera siko yari Liverpool Manchester United Arsenal na Chelsea mu nyuma hazamwa City uno munsi za Tottenham ziza zarakorokeyemo siko Tottenham biri ngaho hafi Newcastle Aston Villa iyo ekipe imaze kuja muri Champions League kabiri mu myaka 3 ntushobora kuvuga yuko iyo ekipe idakomeye kuri ugo rwego ni kuvuga biza vyaragiye muri top 6 canke 7 ariko no munsi Sunderland ihagaze mu mwanya wa kangahe no mwanya wa kane ahatari United ahatari Chelsea ahatari inde Arsenal concentration basabwa gukora concentration ingana nuko bo bagiye gukina na Chelsea kuko mu musaruro Sunderland ihagaze mu mwanya za Chelsea zari zikoye kuba zirimo rero Arsenal rero nka equipe watsinze kuri june ya 10 twaraharuye yakinye na za Newcastle yarazitsinze yarakinye nizi za Fulham ziyigora cyane yazitsinze ejo bundi yatsinze Crystal Palace iyi Sunderland ndayibona nka za Crystal Palace Arsenal basaza bakutsinda ariko kandi batumenyeje clean sheet ndwi mu mamachi 10 bamaze gukina cette fois birashoboka ariko jewe mbona Arsenal biragoye ko ejo izobironkera rimwe ivyo kuronka victoire mbona bishoboka kuko uko biri ko favori ni Arsenal mugabo clean sheet biragoye kuko ino equipe iranataka cyane iranataka ikabironka rero Arsenal ilfo kura bagiye muri treve nta kibasamaje imbere ngo bagiye muri Champions League Trevor Arteta iyo ntikuraba kushira mu bakinyi gusa ko badasamazwa nuko bamaze kuja muri National kurusha uko bogukinira match ni groupe nziza ifisi inyota groupe ya Arsenal kiki hari aka video nakunze muri ino ndwi kakwerekaho Arsenal yamaze gutsinda ibitsindo bitatu igatera corner bayushije babiteye counter attack ku munota wa 94 Arsenal abakinyi bakaza nk'inzuki ekipi goye cyane gose gukina nayo Arsenal kuko ni ekipi ifise solidité défensive idasanzwe ifise defense nziza muga iyo defense Thierry Henry niwe namye hareka video naravye mu gitondo Thierry yari ariko yanaliza defense ya Arsenal aravuga ati buriya Arsenal irakora ikintu abantu bose bagaca baza bakacitirira Gabriel Magalhaes na Saliba ariko sibo bakinyi batumye iriya defense mera kuriya aca yerekana
umunsi umwe ikosa bakoze baza gukreya espace hagati yabo bakora erere nka bimwe vya defense ari tuvuga vya Barcelona none umukinnyi asanga yabaciye hagati uzi umuntu yagize intervention kuko iryo goli ntiginjiye Declan Rice iyo action ngiye ngo ayibonye ako ka video warakabonye Declan niwe yakurikiye aza ku intervene ni kuvuga aho batari hariho uwundi muntu ashobora kuza kuri service yabo akabikora uko none aca yerekana iyindi counter attack muri iyo match nyene kumwe nyene equipe igendegeza gukonstruiza aca yerekana equipe itangwe kwinjira mu gice ca gatatu arico gice ca nyuma ca Arsenal yerekana ati raba bose bari kuri service ya equipe bose bamaze kuba inyuma n'imiburibura umuntu ubona yuko basa no kume byasize imbere gato ni Victor Gyökeres kuvuga ni equipe ni equipe mu kwataka kwayo bose ubona bagiye mu kuzibira kwayo kiki ni bose hari ubutangura kuja kugiye pressing ni Victor Gyökeres araba musogonda babukayo Saka bakaba bamaze kwigiga ni equipe igoye kumeneramo ibi bintu kiki uzobimenyeshwa burya abahinga ba mbere mu mupira nabamenyereza ko barabimenyereza araza agategura uburyo bwo gutsinda bwanka akamenya aho mugenzi we yamutsindi uzobibwirwa n'abamenyereza bagira ico bakubwira inyuma y'iguhura na Arsenal ni equipe rero ifise iyo solidite uko biri kose rero Arsenal imeze neza iracagwaje abakinyi iracabuze nabonye yagaruye ntuzenya wenyene Kepa urumva nawe urumva uyo acashikira ku ntebe absence ya Gyökeres na Martinelli iracahari mugabo twarabonye ukuntu babijenga jenze muri weekend Gyökeres yarahari bavuga ko azoca garuka inyuma ya treve noneho izimvune kiki impamvu wumva ngo nyuma ya treve Arteta arazi yuko avuze ngo amukirishe ku munsi w'ejo equipe nationale yamutumye ko ikimutwara urumva ikimutwara uko imvune yarayigize murazi ko ni match ya Slavia Prague atayikinye aranavuga ati iyi match ya Sunderland ndabona yuko atazobameze neza kumbura haba harimo rero ashobora kubona ari na tayari mukaba kamurinda ko equipe nationale cy'umusahura baje gukogira iyo mvune akacamo urumva ko biri kose mugabo si hari ku munsi w'ejo hanyuma agacaza monde Martinelli nawe Odegaard aracabuze ba Madueke baracari nyuma y'ikibuga ni nabakinyi batari bake ariko bazoba bagaruye umukinyi wabo Zubimendi wewe yari suspended muri match ya Champions League turafise umuntu nka Calafiori na Lewis Kelly bose bari baruhutse bameze neza ba Trossard bari ngaho Trossard yarakinye match mugabo Eze yari yaruhutse siko barafise abakinyi benshi bazaba bageze byana bafashije iya match ya Slavia Prague avuga ati si match ikomeye cyane gose ati we n'abantu bari urashobora ni match uyikine ndurira kuyikina none yaruhuriye Eze Declan Rice gato ya niwe mukinyi uvuga uti yari yakinye yakinye jara iriya match yakinye no muri weekend muga muri weekend ntiyakinye minota yose niyi ntiyayikinye minota Arsenal rero bameze neza cyane ikosa bokora kuco bitaka kwiruka ku gikombe kuko namwe mu makosa basabwe gukosora ino sezo mu myaka ibiri heze Arsenal bamara sezo kiki ntibatsinzwe na Chelsea ntibatsinzwe na City Liverpool ntiri bubatsinde aho usigaje gutsindwa nande ariko ugaca usanga Fulham mu manota 6 mukinira wayihebeye yane wowe utwara rimwe Crystal Palace domem rero ivyo ni bimwe mu makosa Arsenal yaje yakosoye ino sezo kandi tegezwa kubandanya gukosora nitegezwa kureka amanota ya Sunderland nubwo bazoba bahuye na yes azuba ari match ikomeye cyane gose Sunderland si match si equipe yoroshe twarabona bahura na Chelsea tuti Sunderland ngaha waratsinze zande ariko kuri Chelsea iratangara rero ni match Sunderland iri muhira narijya yanyereye ivuga ati twari dufise ikize cyo kuma muri Big 4 turabakane mu gihe Arsenal yo dutsinda dusoka muri Big 4 rero ngaha bagiye ukinana equipe ishavuye cyane gose reka ndakubwiye ni vya bindi vya Manchester United nk'ubu Arsenal igize resultat mbi izo yo yamahirwe Sunderland urazi vyimirije kuri Arsenal izoshikira kuri Chelsea kuri Tottenham inyuma ya Trevor shikira kuri Tottenham
bace bakina na Bayern baje kuri inde bace baja kuri ni Chelsea umenga ni Chelsea bazaca bakina na Chelsea urumva izo nukuvuga rero wewe gumiza umwuka wawe w'ivyumaze mu imisi tumaze imisi tuvuga tuti Arsenal ntisiga inyuma inota na rimwe none na clean sheet gumizandekisha nkejo yo kwitsindira na kimwe kubusa ico kintu nukuvuga wewe urajabutse bazoba bagiye mu equipe nationale yabo bavuga bati twe tumeze neza ariko bagiye bafise nil bagiye nil urumva wowe urahinduye